Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tuye ko bageza kama kuri biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko yoba mu gisata ca politike, ubutungane, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze rero muri ano makuru mwe mudukurikirana muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko ubumanuko buraruko burengero abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nimbwiye ku munsi w'ejo aribwo hagiye ahabona ingingo ivuga imenyesha yuko umumenyesha makuru Sandra Muhoza yarekuwe. Sandra Muhoza akaba yarekuwe ku munsi w'ejigenekerezo ya kane ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ni inkuru yanezereye abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane kubaranira agateka kazina mu ndetse n'agateka k'abakenyezi harimwe n'abaharanira umwidegemvye bamenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru kandi yatumye benshi bakeza umukuru w'igihugu Kigongwe yatanze ikigongwe ku banyororo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyari umunezero udasanzwe, vyari ivyishimo ntangere ku muryango w'umumenyesha makuru Sandra Muhoza nubwo hari ivyo yasabwe inyuma yo kurekugwa, gusa benshi bakavuga ko yahuye n'ibikomeye kuva mu bwana bwiwe kuko ngimana yamye itabara nkuko tuza kubigaruka ko benshi kandi bashimye ubutwari bw'uyu mukenyezi kuko ivyaciyemo ngo bitigeze bimutesha iteka n'ubuntu. Ni mugerero yaramaze amezi 23 mu munyororo w'akarenganyo. Uya yarafashwe nk'unyurujwe kwigenekerezo 13 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 mu gisagara ca Ngozi, aho yahenzwe n'umudandaza akorera iperereza azwi ku izina rya Poshene ngo ashaka amuha ikiganiro. Amaze gushikanwa rero ku cicaro c'iperereza Ingozi, Sandra Muhoza yamenyeshejwe ko ingingo yo kumwica yari yamaze gufatwa. Ijoro rya mbere yariraye mu gashoka komine Mwumba kubera utwara iperereza Ingozi yatinya ko baza kumumwicirako mwijoro. Sandra Muhoza yakijijwe nuko yari yagiye avuze uwo bagiye guhura maze abiwe baramutabariza kare. Ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe baciye bamutabariza ubwo nyene barandikira na Poshene bamumenyesha ko igishikira Sandra Muhoza ari wazokibazwa. Ubwo ubutumwa buri mu vyakijije Sandra Muhoza. Bukeye bwaho rero yamanukanywe ku cicaro c'iperereza i Bujumbura aho yahohotewe bikomeye, ariko Imana irakinga mu nyuma janwa mw'iboro rikuru rya Mpimba, imanza zitagira ifatiro. Sandra Muhoza nk'uko amakuru dufisa bitumenyesha ntaco butungane bwari bufise bumwagiriza vy'ukuri. Bagumye barondera ivyo bakwegera ko gusa ngo yashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, ahandi ngo afise urwanko. Kwigenekerezo ya 16 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 TGI ya Mukaza yamuciriye gupfungwa amezi 21. Muri Rusama umwaka uheze w'ibihumbi 2025 Cour d'appel ya Bujumbura yarafuse urubanza rwa TGI Mukaza kubera yo sentare yaciye urubanza idafitiye uburenganzira. Muri Mukakaro gushika muri Nyakanga umwaka uheze w'ibihumbi 2025 Sandra Muhoza yagumye mu munyororo ajanwa mu ihorero rya Ngozi kandi atamutaye mushasha umufata mu gihe Cour d'appel yari yamaze kurwiza n'ubusi vyakozwe imbere. Kwigenekerezo ya 14/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 TGI Ngozi yamuciriye gupfungwa imyaka 4. Muri Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Parquet General ya Ngozi yasabiye Sandra Muhoza gupfungwa imyaka 4. Kwigenekerezo ya 4 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Sandra Muhoza yarekuwe vy'agateganyo cyo benshi bita liberté provisoire. Sandra Muhoza akaba yaramaze iminsi asabwa kwandika ngo asabe ikigongwe. Sandra Muhoza yaranse gusaba ikigongwe ku cyatakoze. Umunsi w'ejo rero yarekuwe vy'agateganyo arataha mu biwe, asabwa kutarenga intara ya Butanyira atabisabiye uruhusha no kuza aritaba Parquet General ya Ngozi rimwe mu kwezi. Nkuko benshi bagaruka ku vyagiye birashikira uyu mukenyezi ngo yahuye n'ibikomeye kuva mu bwana bwiwe, Imana niyo yamye itabara. Uyahuye n'ibikomeye kuva mu bwana bwiwe kuko akarorero muri Gitugutu umwaka w'igihumbi 1993 agifise imyaka 8 yariboneye ingene batemaguje umupanga nyina, se wabo, mukase wabo n'abandi. We nyene yarokotse kubera hari uwamukuye mu murongo w'abariko baratemwa kubera se yari yaramukoreye iciza.
uwo muntu yaramunyegeje ijoro aramuhungisha. Sandra Muhoza arokoka gutyo. Uyu ni umukenyezi benshi bariko bararata ubutwari kuko ivyaciyemwe ntivyigeze bimutesha iteka n'ubuntu. Imana ishimwe cyane ko isubiriye kumurokora. Turashime kandi umuntu wese afite ico yakoze ngo Sandra Muhoza abe yidegemvya uno munsi. Nubwo ku munsi w'ejo Sandra Muhoza yarekuwe, siwe wenyene yarekuwe kuko uyundi yarayarekuwe ni Claude Nduwimana. Muri Rusama umwaka wa 2025 akaba ari inkuru yari yashizwe habona y'ingene Colonel Alfred Inosa Museremu yari yararahiye ararengwa ko Claude Nduwimana atazamuronka n'umwidegemvyo. Claude Nduwimana yarahagaritswe n'iperereza muri Gitugutu umwaka wa 2023 cyo kimwe na Medard Muhiza. Umuvugizi w'umushikiranganje w'umutekano Petero Nkurikiye yabagirije gutuka abategetsi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Yavuze ko kandi aribo bakoresha imbuga ngurukana bumenyi Kingo Murundi n'umuhinga yigenga kuri Twitter. Iyi yahindutse X. Medard Muhiza we yahavuye ari kugwa, Claude Nduwimana agumayo. Muri Mukakaro umwaka wa 2024 Claude Nduwimana yaraburanishijwe na TJ ya Mukaza. Urubanza ruca mu mwiherero. Ico gihe benshi baratanze intahe bavuga neza ko bazi Kingo Murundi n'umuhinga yigenga ko abo bantu atabo bahuriye na Claude Nduwimana. Baranasavye kandi ko sentare itokora ikosa ryo gufatira ku kinyoma mu rubanza izocira Claude Nduwimana. Urubanza rwaraciwe muri Myandagaro umwaka wa 2024. Claude Nduwimana acigwa gupfungwa amezi 8 no gutanga indishyi y'akababaro y'500 vy'amarundi. Yagiriye icaha cyo gutuka Colonel Inosa Museremu. Ico gihe ndetse nico guhungabanya umutekano cyo aracezwa. Claude Nduwimana yamenyeshejwe urubanza haciye amezi 3 muri Munyonyi umwaka wa 2024 aho yazamaze umwaka urenga mu munyororo. Muri Kigarama umwaka wa 2024 Claude Nduwimana yaragiye kubaza muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura ko parike yoba yarunguruje urubanza. Baramuhaye urupapuro rwemeza ko parike itunguruje n'igihe cyo kunguruza cari caraheze. Kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza umwaka wa 2024 Claude Nduwimana yagiye abona atumwa ko kuburana muri sentare y'iyungururizo. No kuvuga ko parike yitwaye ikiringo cyayo caramaze guhera kure niyo yararindiriye ingingo ya sentare. No kuvuga ko Claude Nduwimana yari amaze mu munyororo imyaka 2 n'amezi 6 kandi yari yaciriwe gupfungwa amezi 8 gusa, amaze kurenza amezi 22 ku gihano yahawe. Claude Nduwimana yaranditse amakete menshi atabaza abatwara Burundi. Yari amaze kandi no gutanga ubutumwa atabaza. Ico gihe vyarananiranye ko arekugwa. Mikete yandikiye umukuru w'igihugu muri Ndamukiza umwaka wa 2025 Claude Nduwimana yarerekanye ingene yahamwe kenshi na Colonel Alfred Inosa Museremu. Yavuze ingene iyo ntwaza ngabo yamunyaze ibikoresho byo kumenyesha amakuru bitwaye amadolari 16,000. Hari audio yari iherutse gushirwa habona ivuga ko Museremu yagaragaje kumunyuruza inshuro 3 Imana gakinga kubera igihe cyose baza kumufata basanga ari kumwe n'uwundi muntu. Ngo hari n'abagerageje guhanura Museremu abishira ngo Claude Nduwimana yandika ikete ryo kumusaba ikigongwe. Claude Nduwimana n'abashingwamanza batahuye ko ari umutego kugira Museremu aronke ivyagiriji akoresha. Kwigenekerezo ya mbere Rusama umwaka wa 2025 urubuga ikiriho rwa Donatien Ndayishimiye umugenzi wa Alfred Inosa Museremu banditse ko Claude Nduwimana gifise iminsi itari mike mu munyororo. Aho ni mu gihe Claude Nduwimana yari yarayaburanye muri Cour d'appel. No kuvuga ko ikiriho cyatanze ubutumwa bwa Museremu kuri Claude Nduwimana ico gihe. Benshi rero nibwo bibajije byinshi bitandukanye. Muti none Museremu ni igiki mu Burundi? Niwe yahindura ubutungane? Ese ni warengeye inzego zose z'u Burundi ku buryo atagikipfungwa y'uwashatse ubutungane bugaca bukoma amashi? Ikiriho cyasubire kwagiriza Claude Nduwimana ko ari we yitwa umuhinga yigenga kuri Twitter ariko baca bongeramwo akarongo gashasha. Mbega hoho ko icaha Claude Nduwimana yagirizwe ubutungane buvuga ko agisangiye na Medard Muhiza nukubera iki hapfuzwe Claude Nduwimana wenyene? Ico ni kibazo benshi bibajije cyane bakurikije kwico ibiharuro vy'amategeko bitegekanya. Iki rero ngo cakabaye ikigwa gikomeye ku bantu bashigikira intwaro y'agahotoro.
benshi babona imbonerakure nyinshi zibona bavuze abarenganywa zikaza zitukana ibitutsi by'akamaramaza bakabikora bibaza ko iyo ntwaro izoza irarenganya abo banka gusa ngo ntibazi ko mu ntwaro y'akaringanyo atanumwe abakingiwe utimbonerakure n'abandi mutuka bana na gateka kazina muntu sinibaza ko muzonganya Kenny Claude Nduwimana kubikora ariko murabona impembo yahawe ngo burya muhakura ivyigwa byo bafasha ku vyagiriji vyagarutse kuri Kenny Claude Nduwimana yariwe muhinga yigenga benshi bakaba bagiye tukaba tugiye no kubasangiza intaye zagiye ziratangwa n'abantu benshi batandukanye uti Kenny Claude Nduwimana ntigeze abo mugenzi jewe ndi mu bantu yambitse bari inshuro nyinshi nta binyoma nta bwishinya tanshize ko n'ubwakozwe nkiri umwana muto cyane yarabunshize ko akarorero ningene yavuze ko nakoze ubwicanye mu rwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988 kandi ico gihe nari umwana w'imyaka 12 nabi wacu imakamba mu manuko bw'u Burundi ahana taho hahuriye n'intara zo mu buraruko nka Ngozi yarimwo komine Marangara ndetse na Kirundo yarimwo komine Ntega yarongeye arabandanya kwigisha ko nakoze ubwicanye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995 mu gihe jewe ninjiye muri kaminuza mu mwaka w'1998 imyaka 3 nyuma y'ubwo bwicanyi Kenny Claude Nduwimana ntaje atakoze ngo ankure agahuzu Gariko ngomba ntangaza icese ko njewe nzi neza abantu bitwa Kingo Murundi n'umuhinga yigenga ndaza bari bo ndazi niyo bari abo bantu ntaho bahuriye na Kenny Claude Nduwimana sinzi neza muri kino gihe ingene parike ya Mukaza yo bisigura ivya vya Kenny Claude ariko nimba kirimwo ivyo kuvuga ko yoba ari Kingo Murundi canke umuhinga yigenga canke nimba mwagiriza ko ari wa hamakuru abo bantu ndamushingiye ntahe ariko ko ariko yambika ibara Petero Nkurikiye yaramubeshiye bikomeye ngo nimba bacamanza bariko baraca urubanza rwe bashobora kubona iyi ntahe ndabasavye ico kintu nibaze bubahuke kugishira mu vyo bazofatira ko mu rubanza rwa Kenny Claude Nduwimana iyi ni ntahe yashinzwe na Pacifique ni nahazwa arongoye ishiramwe Fokode ubwo yariko ashingira intahe Kenny Claude Nduwimana cyane ku vyaha yariko aragirizwa nawe rero ku munsi wejo yare ku bigenekerezo ya 4 ntwarante uyu mwaka w'2026 mu yandi makuru abategetsi uti bari mu biki mu Rutana abanyagihugu bagenda ibirometero vyinshi gutondera ifumbire batari buronswe n'ubutumwa bw'umwe mu bakuru b'amashengero mu Rutana aho yagize ati jewe ndi amazina yiwe ntituyatangaje kubera kumvo z'umutekano wiwe uti ndangurira ubutumwa muri diocese ya Rutana namye nsoma inyandiko nyinshi kuvyerekeye ifumbire nukuri na kamaramaza abanyagihugu baragenda ibirometero 5 canke birenga n'amaguru alele tour bagataha uko ivyo bikaba rimwe kabiri canke kurenga jewe bwanje naragiye muri nondwe kurondera ifumbire yo kwishengero natashuko aho ga hariho niyo ku gatasi bataraduha yo mu bwoko bwa ure abantu barababaye bararushe kandi barihebeye bimwe bitavugwa ntawe baganyira ntawe bitura hagati yaho itera ririko riragenda mwobandanye musemerera ndazi ntibizobura ico bimara naho hoba hanyuma kuko ubuho ibara ryaraguye uti mubandanye musemerera ko ibi vyuko umuntu arihe mbere vyovanwaho umuntu agatanga amahera ruko nawe bamuhaye ivyakeneye ivyo nivyo ba kwifumbire gusa vyo bakani no kubigori ikawa ahamvuza ibitegwa biba mu karere mperereyemwo ahasigaye ndabateye intege ndakurikirana ivyo mudushikiriza buri munsi mushishikara uko ubuzima bwanyu bwose Imana izobibahera impera nziza ndabasabira imigisha n'imyezagiro ku Mana biragoye gutahura ingene abanyagihugu bariko bararira mu gihugu cyose kubera ikibazo cy'ifumbire ariko akaba atamutegetsi numwe ariko arabishura bati kubera iki rero abantu barisha ifumbire yabo fomi igakoresha amafaranga yabo mu kuyihingura ariko hageze kuyibashikiriza ukamengo bariko basega imfashanyo ese kubera iki abarimye baburi ifumbire batangiye umutahe ariko ikaboneka ku badandaza muri za butike abadandaza bo bayivana he kugira ngo bayigurishe umurengera kuri bene yo bayirishe umushikiranganje Karinimba Rushimana ajejwe ico kibazo rikarakora iki ese umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahuntu yarongoye leta ari hehe President Ndayishimiye ese yobaza kino kibazo
ko muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 yari yabogoje umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni amwagiriza ko ari we yatuma ifumbire itaboneka. Ubu naho ninde ariko arabituma? Abategetsi indahiro mwahaye Abarundi ese mwoba mukibuka kugira ngo mubatunganirize nabo babe mu gihugu batunganiwe neza? Ivyo ni ibibazo benshi bibaza cyane cyane bagendeye kubiriko biraba muri ino misine kwibura ry'ifumbire nga mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bati ese irya fumbire yafumbire igurishwa mu mabutiki vahe mu gihe abarimyi batarahabwa iyabo barishe. Bamwe bati harimo busuma ndetse n'abategetsi binyegeje inyuma y'ibi vyose biriko biraba baharanira inyungu zabo gusa batitaye ku nyungu zabo bajejwe. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe cyangwa sabone niba utarafite ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza babo bari kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibezo y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Mpuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.